kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusoma riri mu gitabo c'Itanguriro igice ca 46 na 47. Itanguriro 46 igice cose hamwe n'igice ca 47 cose. Ni muri rwa rukurikirane rw'inkuru za Yosefu n'umuryango wiwe. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yakobo aja muri Egiputa. Nuko Isirayeli afata urugendo agenda atwaye n'utwiwe twose ashika i Berisheba, aho Imana yase Isaka ibimazi abikereye. Maze mw'ijoro Imana ihamagara Isirayeli ari nko mu ndoto iti, Yakobo we, ewe Yakobo. Aritaba ati sabwe. Iramara iti ndi Imana ya so, ntutinye kumanuka muri Egiputa, kuko ariho nzoguhindurira ihanga rikomeye. Jewe ubwanje nzomanukana nawe muri Egiputa, kandi ni jewe nzogukurayo, kandi Yosefu niwe azohwamikira ingohe ku maso yawe igihe uzopfa. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba. Bene Isirayeli bajana se Yakobo n'abana babo bato n'abagore babo muri ya mikogote ikwegwa n'amafarasi Farawo yarungitse kumwimura. Yakobo hamwe n'uruvyaro rwe bose baja muri Egiputa, bajanye ibitungwa vyabo n'ibintu vyabo baronkeye mu gihugu c'i Kanani. Ashikana muri Egiputa n'abahungu biwe, abuzukuru biwe b'abahungu, abakobwa biwe, abuzukuru biwe b'abakobwa, n'uruvyaro rwiwe rwose. Aya niyo mazina y'Abisirayeli aribo Yakobo n'abana biwe bagiye muri Egiputa. Imfura yiwe ni Reyubeni. Bene Reyubeni ni Enoki, Palu, Hesironi na Karumi. Bene Simeyoni ni Yemuweli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohari, hamwe na Shawuli, umwana yavyaye ku munyakananikazi. Bene Lewi ni Gerushoni, Kohati na Merari. Bene Yuda ni Eri, Onani, Shera, Peresi na Zera, ariko Eri na Onani bapfiriye mu gihugu c'i Kanani. Bene Peresi ni Esironi na Hamuri. Bene Isakari ni Tora, Puva, Yobu na Shimuroni. Bene Zebuloni ni Saredi, Eroni na Yakireri. Abo nibo bakomotse ku Bareya yavyaranye na Yakobo bakiri i Padani Aramu. Bavyara n'umukobwa yitwa Dina. Nuko abana biwe bose b'abahungu n'abakobwa ni 33. Bene Gadi ni Sifiyoni, Hagi, Shuni, Esiboni, Eri, Arodi na Areli. Bene Asheri ni Imuna, Ishiva, Ishivi, Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Marukiyeli. Abo uko ari 16 nibo bakomotse kubo Zirupa yavyaranye na Yakobo. Uwo Zirupa niwe Labani yahaye umukobwa wiwe Leya ngo amucorekere. Bene Rakeli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini. Yosefu yavyaye Manase na Efurayimu ari mu gihugu ca Egiputa. Abavyara kuri Asenati umukobwa wa Potifera, umuherezi wo mu gisagara c'i Oni. Bene Benyamini ni Bera, Bekeri, Ashiberi, Gera, Namani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Arudi. Abo nibo bakomotse kubo Rakeli yavyaranye na Yakobo. Bose ni 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nafutali ni Yakiseri, Guni, Yeseri na Shiremu. Abo nibo bakomotse kubo Biruha yavyaranye na Yakobo. Uwo Biruha niwe Labani yahaye Rakeli umukobwa we ngo amucorekere. Bose ni 7. Abantu bose bajanye na Yakobo muri Egiputa bakomotse kuri we, udashizemwo abakazana biwe bose hamwe bari 66. Abahungu Yosefu yavyaye ari muri Egiputa ni 2. Nuko abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Umutwe w'amajambo
hejuru y'umurongo wa 28 handitse ngo Yakobo yongera kubona Yosefu. Yakobo atuma Yuda ngo amwitangire imbere aje kwa Yosefu, ngo amurangire inzira ija i Gosheni. Nuko bashika mu gihugu c'i Gosheni. Yosefu azirikisha umukobote we ku mafarasi, aduga i Gosheni ngo asanganire se Isirayeli. Aramwibarira, amugwa mu nda, aririra ku izosi ryiwe umwanya munini. Isirayeli abarira Yosefu ati, ivyo biramaze, naho nopfa ko ndakubonye ukiriho. Maze Yosefu abarira abakuru biwe n'abiwabo ati, ngiye kubwira Farawo yuko bakuru banje n'abiwacu bahora mu gihugu c'i Kanani bashitse ino, kandi ko arabama baragira, kuko ari aborozi b'inka, kandi ko bazanye imikuku yabo, amasho yabo n'ivyo bafise vyose. Nuko Farawo niyabahamagaza akabaza ati, umwuga wanyu n'umuki? Muzomwishuye muti, abasavyi bawe turaborozi b'inka guhera mu buto bwacu kugeza n'ubu, twebwe ubwacu uhereye no kuri ba sogokuruza. Muvuge mutyo kugira ngo mugeregwe mu gihugu c'i Gosheni, kuko uwaragira wese ari umunenwa ku Banyegiputa. Igice ca 47. Yosefu araheza aragenda abwira Farawo ati, data nawe tuvukana bashitse ino bavuye mu gihugu c'i Kanani hamwe n'imikuku yabo, amasho yabo n'ivyo bafise vyose, none bari ngaho mu gihugu c'i Gosheni. Maze arobanura 5 muri bene se abashira Farawo. Farawo abaza bene se ba Yosefu ati, umwuga wanyu n'uwuhe? Bishura Farawo bati, twebwe abasavyi wawe turabungere nk'uko basogokuruza bacu bahoze arabungere. Kandi baramubwira bati, tuzanwe no kwaka indaro muri iki gihugu, kuko abasavyi bawe twabuze ubwatsi bw'imikuku yacu, kuko ikigoyi ari cinshi cyane mu gihugu c'i Kanani. None rero turasavye wemera abasavyi bawe tube mu gihugu c'i Gosheni. Farawo abarira Yosefu ati, so nawe muvukana bagusanze ino, igihugu ca Egiputa ngico, ubagerere aharusha ahandi ubwiza, babe mu gihugu c'i Gosheni, kandi nambuzi abahinga muri bo, ubagire abakuru mu busho bwanje. Yosefu araheza yinjiza na se Yakobo amushikana imbere ya Farawo. Yakobo ahezagira Farawo. Farawo abaza Yakobo ati, umaze imyaka ingahe? Yakobo yishura Farawo ati, imyaka yanje yo kubaho kuri iyi si ni 130. Iyo myaka mbayeho ibaye mike kandi mibi, ntingana n'imyaka basogokuruza bamaze mu minsi y'ukuzerera kwabo. Yakobo ahezagira Farawo, araheza ava imbere yiwe. Yosefu agerera se n'abavukana, abaha itongo mu gihugu ca Egiputa aharusha ahandi ubwiza mu ntara y'i Ramasesi, nk'uko Farawo yageze. Yosefu ahase abo bavukana nabo mu rugo rwa se bose ivyo kubatunga, ukurikije igitigiri c'abana bo mu nzu zabo. Umurongo wa 13 uravuga ngo Yosefu agura ivyo Abanyegiputa bafise vyose. Nuko igihugu cose ntihaba hakiboneka ivyo kurya, kuko ikigoyi cari cinshi cane, bituma abo mu gihugu ca Egiputa n'abo mu gihugu c'i Kanani bagwa isari kubw'inzara. Yosefu akoranya amahera yose yo mu gihugu ca Egiputa no mu gihugu c'i Kanani bazanye gusumisha, ayajana kwa Farawo. Amahera yose aheze mu gihugu ca Egiputa no mu gihugu c'i Kanani, Abanyegiputa bose baja kwa Yosefu bati, duha ivyo kurya ntitugwe imbere yawe, kuko amahera yacu aheze. Yosefu arabishura ati, nimuzane ibitungwa vyanyu, nanje ndabagurira ivyo kurya ku bitungwa vyanyu. Asangwa amahera yaheze, bazana Yosefu ibitungwa vyabo. Yosefu abagurira ivyo kurya ku mafarasi, imikuku, amasho n'indogoba. Abasumira ivyo kurya uwo mwaka, abibaguriye ku bitungwa vyabo vyose. Umurongo wa 18. Uwo mwaka uheze, mu mwaka ugira kabiri, bamuzako baramubwira bati, databuja, ntitwoguhisha yuko amahera yacu yose yaheze, kandi amasho yacu yose yacitse ayawe.
databuja. None urabona ko ataco tugusigaranye databuja atari imibiri yacu n'amatongo yacu. None ntitugwe imbere yawe amatongo yacu ngo ahinduke imisaka. Nuduhe utwo kurya, ube utuguranye n'amatongo yacu, ducike abaja ba Farawo, utuganzanye n'amatongo yacu, uduhe n'imbuto ntidupfe tubeho, igihugu ntigihinduke imisaka. Nuko Yosefu agurira Farawo amatongo yose yo muri Egiputa, kuko umunyegiputa wese yagurisha imirima yiwe, kuko ikigoyi cabateye cane. Nuko igihugu cose gicika itongo rya Farawo, abantu nabo abagira abaja mu gihugu cose ca Egiputa iyo kiva kikagera. Amatongo y'abaherezi niyo yonyene ataguze, kuko abaherezi bari bafise ivyo kubatunga bagerewe na Farawo, bikaba ari vyo barya. Nico catumye batagurisha amatongo yabo. Yosefu abarira abantu ati, umunsi ndabaguze, mubaye aba Farawo, mwe n'amatongo yanyu, none ngizi imbuto zo kuja kubiba. Ariko uko muzokwimbura kose, muzokwama muha Farawo 1/5 c'ivyo mwimbuye, namwe ibindi bice 4 bizoba ivyanyu, ngo mubikureko imbuto, bibe n'ivyo kurya vyanyu n'abo mu ngo zanyu n'abantu banyu. Baramara ati, udukijije urupfu, komeza utugirire ikigongwe databuja, natwe tuzobabaja ba Farawo. Nuko Yosefu abigira icagezwe kikiriho gushitsa n'ubu, yuko 1/5 c'ivyimburwa co mu gihugu ca Egiputa kizoba ica Farawo. Amatongo y'abaherezi yonyene niyo atabaye aya Farawo. Abisirayeli baba mu gihugu ca Egiputa mu ntara y'Gosheni, baronkerayo ibintu, bararondoka, baragwira cane. Umurongo wa 28 muri iki gice ca 47, umutwe w'amajambo uravuga ngo Yakobo araga Yosefu. Yakobo amara imyaka 17 ari mu gihugu ca Egiputa. Nuko imyaka Yakobo yamaze ni 147. Iyo niyo myaka y'ukubaho kwiwe. Nuko igihe co gupfa kwa Isirayeli kiri hafi, ahamagaza umwana we Yosefu, aramubara ati, niba uzongirira neza, ndakwinginze nushira ukuboko kwawe munsi y'ikibero canje, wemere kunyobokera no kumbera umwizigirwa. Ndakwinginze ntuzompambe muri Egiputa. Ariko ninagera gupfa ngasanga abasogokuruza iyo bagiye, uzonkure muri Egiputa, umpambe mu isenga ryabo bahambwemwo. Aramwishura ati, nzogenza ukumbariye. Aramara ati, ndahira. Aramurahira. Isirayeli araheza yunama ku musego wo ku buriri bwiwe. Nezerwe iki gisomwa, nimwakire ijambo ry'Imana, kandi mpwemu yera abandanye kubayagira umwe wese nk'uko mu bihe ugezemo. Hari byinshi no kwigisha ko muri ibi bintu, hari ibintu bibabaje byo kubona ingene inzara igirira n'abantu. Nico gituma ndakwifurije gukoresha amaboko yawe, gutera imbere, kugira umwete, ukagwanya inzara mu buryo bwose, kubawe no kuvyawe no ku gihugu cawe no ku bihugu bigukikije. Ubere umugisha bose. Nkundira ndakubariye ngo ubere umugisha bose, aho uri, aho ugeze, aho uzoja. Yosefu yabereye umugisha iki gihugu. Yari gushobora kuzura umururazi akavuga ngo igihugu nagorewemo, ariko yabaye umugisha, abumugisha, akiza basanze urupfu. Imana ishimwe cyane. Kandi nase ashitse, ikintu ca mbere yakoze abonye Farawo umwami, yaramuhezagiye, kuko turi uruvyaro rwahezagiwe. Abo uruvyaro rwa Aburahamu twarahezagiwe, kandi dutegerezwa kubera abandi umugisha. Niko Imana yabariye Aburahamu mu Itanguriro igice ca 12, ngo nzoguha umugisha, kandi uzobera umugisha amahanga yose. Mukundwa uriko uradukurikira, ubera umugisha bose aho ugeze hose. Imana ikugire neza, igushoboze ibyo uri kuracamo byose, aho uri hose, ukubayeho kose. Nturi umunyamuvumo, nturi umunyavyago, nturi umunyamikoshi, uri umunyamugisha.
igihe cyawe kumbura ntikirashika ngo usesekarizwe, ariko ube mu mugisha kandi uheshe abandi umugisha, uhezagire abawe, uhezagire ababanyi, uhezagire aho ubaye, uhezagire ikintu cyose, uhezagire ntihakagire umuvumo uva mu kanwa kawe. Uzokuvuma uhoraho niwe azomenya ingene amuvuma, kandi n'abazoguhezagira uhoraho niwe azobahezagira, ariko ushishikare uhezagira, ubere umugisha bose. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa, uragahezagiranwa n'abawe n'ibyawe byose, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen kandi amen.